Nshuti bagenzi mukoma dukurikirana nonge kwa Musani Muhayimana Ange Michel nagira dusubiye tugane ku ijambo ry'Imana mu mwanya mutonye dufise ariko ndashaka tugane ku kibazo kumbura abantu benshi tumazigiye tuko turibaza ni kibazo nkunda kubazwa cyane kwa nonke ku ma media Facebook YouTube n'ahandi aho usanga abantu bakunda kubaza ngo muvuga ubutumwa bwiza ngo bw'ubuntu bubwira abantu kuja mu vyaha ugasanga abantu benshi iyo umuntu avuze ikintu cyitwa ijambo la grâce cyangwa grace cyangwa ubuntu bw'Imana abantu benshi aca bahaguruka mu mitima bakanashavura abantu bose mvuze bose n'abantu bakijijwe cyane kuko ubutumwa bwiza bwa Kristo bw'ubuntu bw'Imana tubwira urukundo rw'Imana imbabazi z'Imana ngo Yesu yakoze n'ingene tubaho mu bushobozi bw'Imana kuko ubuntu ni gikorwa Yesu yakoze sigwa c'umuntu hama abantu benshi ko bumvume ngo biroroshe cyane ku buryo umego ntivyo wari ukuri umenga Imana yarabyoroheje cyane kandi ni kuri Imana yarabyoroheje kuko Imana aje kwambura inkomezi umwana w'umuntu kugira ikigaragaza icubahiro cayo ko nta muntu n'umwe Imana ishaka ko basangira icubahiro ko biritwigisha rero ugasanga abantu benshi bafise ikibazo hari abaca bavuga bati izo nyigisho z'ibinyoma hakaba n'abandi baca bavuga bati mugakiza byose byararangiye ku buntu nta responsabilité n'imwe mfise n'umuntu yiheza avuga ati byo kugororoka kubaha Imana bacavuga ngo ntucigisha ngo ubutumwa bwiza bw'ubuntu ngo bigisha ibyageze bigisha amategeko ngo uravanga ariko ni kibazo kigoye cyane kuko cyane mu gwaruka hariho bamwe baca babaho ubuzima bishakiye ngo ubuntu bw'Imana ngo bwaraje simvuze ibyo bishakiye bamwe kumbure twese turageragezwa tukaja mu ntege nke tugakora ibintu bitari byiza kugiye cyose utagendeye mu kwizera no mu rukundo nuko raba mu vyaha rero ugasanga abantu benshi ariko barabaho ukuntu kutariko kubera batatawe n'inzigo Yesu yakoze icubuntu bw'Imana bwakoze ko bwaje kutubohora kandi ngo banatahure n'igikorwa umuntu muhamagara umuntu ndiko ndavuga igikorwa si igikorwa ukora mu nguvu ziwawe kuko bitubwiye neza ko ibyo dukora byose dukoreshwa na mwemu yera turongorwe na mwemu indoje se by'akamemere kacu kipfuza rero ikindi kivuze iri jambo ndavuze ndaribwira abantu benshi kumbura mufise ikibazo nk'ico baramusaza igihe muvyibaza wa mupastori umuvuga butumwa mwigisha canke waba umukristo canke umuntu Imana ikahishurira ubuntu bw'Imana igwa Yesu yakoze mu buzima bw'iwawe ukagishurirwa kugira ngo umenye icyo Imana guhamagarira kubamo n'ingene guhamagarira kubaho kuko utamenye ikigo c'ubuntu cyo gikora uzosanga ubaye ubuzima bubi bubishe burimo confusion burimo ama complication menshi burimo kutagaragaza intahi y'Imana mu buzima bwawe icoro c'Imana kitagaragara ku buzima bwawe inivyo Imana guhamagara gukora ntubigenderemo kuko plus ugendera muri kamere mene nusura kumva ijwi ryamwemo neza iyi jambo shaka ndaribwire imisore n'inkumi muko murankurikirana kumbura bamwe mugeze n'ahantu mutacemera ko mugicumura kuko ndaza abantu benshi bavuga bati mu buntu tugicumura aho ugasanga babaye mu makosa ndaza abantu bavuga ngo ntibakigwara ugasanga birwa baragwara ntibashobora kuja kwa muganga ndaza abantu benshi bavuga yuko ari bo ba Kristo simakanya ko twabaye imwe na Kristo kabitubwira mugani turi Imana twebwe turi abana b'Imana tugeze tuba Imana nkuru ntibishoboka ko Imana ifise abamarayika bayisenga ifise irarema ikora ibintu byose bishoboka ni Imana nyene y'icubahiro gutinywa no kubahwa urumva ari abantu kenshi kumwe dukata mu nyigisho zidahagaze mu kuri kw'ijambo kwera ama extreme tujako shaka dutote gatonye mbega umukristo ari mu buntu bw'Imana abaho gute mu mwanya mutonya dusome mu Roma 6 umurongo wa 11-12 gushaka 14 kumbure n'indi mirongo iza kuza dusome mu mwanya mutonya ariko nshaka nkurikire gatonye kugira wumve icyo Imana guhamagarira kuba wowe kurankurikira havuga ngo reka dusome ku murongo wa 12 mu Roma 6 havuga ngo cyangwa ku murongo wa 12 havuga ngo ubwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe gusa kubw'ibyaha ariko ariho ari uw'Imana uwo ni Kristo ni Yesu Kristo Yesu yapfuye urupfu une fois pour toutes ubwo rupfu yarupfuye rimwe gusa kugira ngo niyazuka beho ari uw'Imana kandi rimwe rizima nico kimwe na jewe nawe ko Yesu gihapfa twarapfanye gipfana rimwe nawe kuko twapfuye muri Adamu rimwe tuzuka na Kristo rimwe kandi twabaho tubaho kubw'Imana biritubwiye muri Korinto 2:5-16 gutyo havuga ngo kuwo yapfuye bose barapfuye ubwo ntibabeho bacinezereza akabanezereza uwabapfiriye akababambirwa uwo nawe ni Yesu umwana w'Imana ntakibaho yinezereza umuntu atawe yicare muri Kristo ntakibaho agratifier désir z'umubiri wiwe ahubwo abaho anezereza uwamubambiwe Kristo passion yanje passion yawe yari ikwiye kuba yo kunezeza umwami wawe Kristo wakubambiwe muco uti muriho
nturiho ngo winezereze. Rero yapfuye rimwe mwarapfanye rimwe, yazutse rimwe mwarazukanye rimwe, kugira ngo ubeho rimwe nkuko nawe ariho rimwe kandi azohora ibihe bidashira. Niwo muhamagaro wawe nk'umwana w'Imana uri muri Kristo Yesu. 12 ngo aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku vyaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo. Considérez-vous comme étant mort au péché mais vivant pour Dieu en Christ. Considérez-vous. Mucongereza ngo count yourselves. Ni terme yo muri economy bakoresha comptabilité. Ni nko gushaka kuma equilibre y'ibintu. Muharure equilibre yanyu y'ubuzima bwanyu. Murabe mu mesure murabe. Muza gusanga mwarapfanye na Kristo. Nimwe mwarapfanye na Kristo bive le sujet de vos pensées. Mwiyumvire ko mwapfanye na Kristo ariko ko muri vous êtes vivant en Christ. Muri vivant ni mukira abantu mwapfuye, muri abantu bashasha mu mpemo zanyu. Rero mwiyumvire ko mwapfuye ku caha. Umva ico sigikorwa Imana iza kuvuga ngo ngenda kwiyumvirire ngo mpumira ngo nyumvirire. Ni wewe par la connaissance ya Saint-Esprit muri wewe. Kukumenya guhagaze mu ijambo ry'Imana. Uramenye je narapfuye ku caha. Kandi igihe napfanye na Kristo. Ko napfanye na Kristo narazutse mu bapfuye. Kuko wizeye Kristo yavuye mu bapfuye ageze mu bazima. Muri la vie éternelle. Ndiho muri Kristo. Je suis vivant en Christ. Mfise ubuzima bw'Imana muri jewe. Niyo masengesho yawe uko watura. Mfise ubuzima bw'Imana muri jewe. Rero kugira ngo mbeho mu Mana muri Kristo Yesu. Majambo yumvikana mu Kristo ntamagarirwa kugendera mu nguvu ziwe, ahamagarira kugendera muri Kristo Yesu. Kuko Kristo nagushoboza kubaho ubuzima bw'Imana. Niwe buzima bwawe Kristo. Nimero ubuzima bwawe wiyumvire ko wapfanye nawe ku caha. Mwarakumva ni mentalite ukaya muri wewe bice mu kumenya ijambo ry'Imana. Ntuzavuga ngo no munsi ndabyutse ngo yaniyumviye ko napfuye. Oya, ni ibintu biza bice mu kumva ijambo rya Kristo mu kumenya ko Yesu yakoze. 13 abango noneho nimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo irarike canke ikora. Rero ne donnez pas vos membres au péché. Mu gifaransa kavuga ntimugahe membre. None nindaha membre ziyo canke ibihimba by'umubiri wiwe ibyaha. N'umuntu nije ushaka kubitamo. Kuko igihe cyose narongowe na mpemu yera nza kurongorwa na kameremere. Nza kurongorwa n'ibyaha. Rero ibyaha Mwaro mu gice cindi tubona Paulo yerekana yuko dufise ikibazo c'icaka kiba mu mibiri yacu. Bikira abantu benshi kumbure batakivyemera nzi bayigisha yuko umuntu yamaze guhinduka uwera mugabo abagiye ku kindi extreme yindi ihakana ko umuntu ashaka gucumura kuko umuntu ashaka gucumura kandi akijijwe. Impwemu yiwe nicumura. Mugi umusha wiwe kamere yiwe imurongoye arashaka gucumura. Paulo agenda kurundi rugera akavuga ngo ni icaka kimbamwo si jewe umuntu w'imbere ngikora icaha. Umuntu w'imbere nakora icaha. Ariko ntibisigira ngo ncamba ko nishakiye ngo je sinkora icaha. Birashika ko bashaka gukora amakosa tukankana kutarongorwa na mpemu yera kutarongorwa n'urukundo no kwizera. Ivyo bibi bisigwa ngo kugendera mu vyaha. Kuko ikintu gikomeye ni uruselamu qui est motivé par c'est la foi qui est motivée par l'amour. N'urukundo rukumotiva mu kwizera Imana. Ivyo bishaka gutuma ugenda mu kugororoka kurongorwa na mpemu yera. Ravuze ngo ntimugahe imibiri yanyu ngo muyihica. Bisigura ko umukristo yamagarirwa mubiri we ku Imana. Ko turabaye esclave kugororoka twebwe. Rero kumenya agaciro kawe umubiri wawe ari ngoro ya mpemu yera ntufata ngo ujane mu bintu bidahimbara Imana. Birashika twageragezwa biramaze kunshikira abandi biramaze kubashikira umuntu wese biramushikira ko ashaka gukora ikintu kimwe canke bibiri canke bitingahe. Hari n'abandi muko murankurikira mufise ibintu byinshi munigana navyo mwipfuza guheba ariko bikanga. Rero aci Imana yipfuza ko umenye ko Yesu yakoze gamidegembye. Umurongo wa 10 na kandi avuga ngo kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa ahubwo mwitange mwiha Imana nk'abazuke n'ingingo zanyu muziha Imana kuba intwaro zo gukiranuka canke ingingo zo gukiranuka. Imibiri yanyu muyishikanira Imana. Nimwe ko mushikanira Imana imibiri. Iyo ni responsabilité yawe uko ramurikira. Suko uca wicango Yesu yarabihejeje ngo nca nicara arakubwira ibintu bimwe hunga iyambura ibi. Kwiyambura ukoresha mpemu yera Abaroma 8:13. Twidepwinga sombi tugashe kurumvira mpemu yera. Uko ndamwumvira mariko natanga umubiri wanje ku munsi ndavuga nti Imana ndashaka kukubaha. Ndashaka kugaragaza ivyamwa vya mpemu yera muri jewe. Singuvu zanje zibikora ni mpemu yera abikora. Nkamwumvira nkamwubaha. Ariko nkamenya ko umubiri wanje ari w'agaciro. Ndi w'agaciro kuko Imana imbamwe. Imana ntikiba mu mazu yakozwe n'abana b'abantu niba mashengera gato tuja gusengeramo. Imana iba muri wewe. Ya umutima wawe urumwe na Kristo. So umubiri wawe uhe
imana. Umurongo wa 15 ngo ndangiza kuvuga ngo ibyaha nibizobaganza kuba mutaganzwa n'ivyagezwe ahubwo muganzwa n'ubuntu. Icana kizokuganza ko itaganzwa n'ivyagezwe. Mu majambo yumvikana umuntu ashobora kuba munsi y'ivyaha, yari munsi y'amategeko, yari munsi y'imigenzo, munsi y'ivyagezwe. Kwa bitubwira ngo ububasha bw'icaha buri mu cagezwe. Umuntu mu itegeko azorirengako. Umubwira uti nta tegeko rihari azoba ubuzima ata conscience y'ivyaha afise. Ububasha bw'icaha buri mu mategeko, ariko ububasha bw'ugororoka buri mu buntu. Cyo tumuntu avuze ngo ubuntu buzomujana mu vyaha ntabaratahura ubuntu batahuye ibintu. Ariko dushaka gutahura ubuntu bw'Imana, budushoboza kuba Imana. Ubuntu bw'Imana buzinaga kiza abantu bose bwaraserutse. Butugisha kwikuma no kwiyambura ingeso mbi, vyaha, kutubaha Imana, gushaka ibya kino gihe. Bukatugisha gukora ibikorwa byo kugororoka gwanyishaka. Être zélé pour les bonnes œuvres. Nivyo muhamagaro wacu. Rero bene data, muhamagaro gwa utarigwa Yesu yakoze. Warababariwe, warejejwe uruwera urumwana w'Imana. Ntucubaho nk'umuntu utaruwera. Imana ugamagagana mu bushobozi bwa Kristo, mu bushobozi bw'ubuzima bw'Imana muri Kristo, mu buntu bwayo ngo namwe muyera. Icana kizokuganza ko utaganzwa n'ivyagezwe, akuganzwa n'ubuntu. Amen.